Ikirundi c'abarundi. Tuyagire Sogoko. Patrice Ndafatira. Murundi nawe murundi kazi unyumva ndagusavye ushire hasi ivyo ufise wicara utekane untega amatwi ndakuyagira amaganya nagize mpejeje kuraba kuri YouTube indirimbo ya Big Fizz cafuze imico kama y'Uburundi n'abarundi aho hose ari uko ndabisabwe n'abanywanyi b'ikirundi c'abarundi niyemeje ugasanga mbere muri bo hahangamye mwe n'abarundi barangurira amabanga muri CNC ariyo Centre de Communication Nationale ndazi ntibiza kukorohera kuko na jewe ntafatira ntivyanyoroheye mugabo nta kundi kuko ntako wokosora umuntu utamweretse ivyo yononye ngo nejo bundi azomenye ico yibanga n'ico avuga ngo amenye ico akora n'ico arabira kure. Nkundira ndanje ko ikirundi c'abarundi ari ingonde y'inkingi munani zibanda ku kahise ku mayagwa ku migenzo ku ndimburo ku ndonda ntara ku nyandiko kumenya ibundi no gukundisha Burundi. Ino ndwi ni ikiganiro c'44 c'amayagwa kikaba kibaye ikiganiro c'9 c'indirimbo ndundi. Ni c'indirimbo heheme ya Big Fizz. Ugusaba no guterera ikiganiro bicishwa kugitega arico kibambo ariyo telefone ubusa rimwe amajana 613 amajana 981 2237 canke kwikete muravyo umuvuga ngoma akabehe yaho akaburungu fre itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi c'amayagwa y'ikirundi intambuko ya 5 indirimbo ndundi isemo ya 6 umuririmvyi Big Fizz isize ya mbere indirimbo heheme iburi rya mbere abarundi bagifise akaranga. Jewe ubwa mbere na mbere nararondewe n'abarundi batari bake bazi ko ntumbera ukuri nka kuvuga naho ukuri kuziga ubusa butaraza kanatsinda ukuri kuvuga ukuzi ni kuvuga ukuze. Ubwa kabiri iyo ndirimbo imaze kurabwa n'abantu batari bake kandi muri bo bashaka ngira ico nshikirije mu mico kama n'ibivugwa muri iyo ndirimbo ya Big Fizz. Naragize imana ko mu bantu bashaka ko ngira ico ndayivuze ko nabantu bo muri CNC no kuvuga Centre de Communication Nationale y'Uburundi. Abo rero ni batega amatwi bumvirize neza ivyo mvuga hanyuma ari bishoboka bishire mu ngiro kuko jewe yomba jewe ndabikora Fizz hari ico yobona. Ubwa gatatu ndakengurukiye abantu banyizera nanje ngaca ndonka ico mvuga ku bintu kuko nk'iyo ndirimbo ndazi ko noyibonye nteba cane. Iburi rya kabiri iyo ndirimbo ngomba mvuge ubwa mbere na mbere ni indirimbo ininahaza igashimagiza ishimangiza ubushira soni ubuhumbu butari bwashikwe ko mu Burundi cane cane ubwo buhumbu bukaba ubusambanyi bwo kumugaragaro. Ubwa kabiri ni indirimbo ikaburira abarundi gusambanira ku mugaragaro aho remvuza abarundi bose n'abana barimwo kuko iyo ndirimbo abana nabo nyene barashaka kuyibona. Ubwa gatatu ni indirimbo ikwiye gufutwa kibi na ciza igafutwa kw'ikoma rya YouTube ahubwo mbere na nyeneyo akabazwa bishobotse agahanwa hanyuma agahanurwa. Ubwa kane mbere na nyeneyo abwiriza guhamagarwa n'abajejwe umutekano uraba ivyerekeye imico kama. Iburi rya gatatu umwihwezo w'amasanamu y'iyo ndirimbo. Jewe sinigeze niga umwihwezo w'amajambo nize gusa umwihwezo w'amasanamu nabonye. Ubwa kabiri je nabonye ko n'amajambo ntayo nari nkeneye. Ubwa gatatu abafaransa bavuga ngo une image vaut mille mots. Mu kirundi no kuvuga ubikiguwa uwo utabonye nturira. Mu yandi majambo iyo ari umuntu wabonye ni une image mu cyo gihe warabonye umuntu umufise ibishusho hanyuma umuntu agahwera uraheze ukarira. Mugabo n'umuntu yo gusigurira gutavuga ganaka ngo urumva ngo yarameze uku ngo ntafatira yarameze uku nuku ngo yavuga uku utamubonye ntushaka kurira. Naho mvuga ngo une image vaut mille mots mu yandi majambo mu kirundi ni ubikiguwa utabonye nturire. Iburi rya kane ivyo nabonye na wewe wobona uravye iyo ndirimbo. Iburi rya gatanu igituma iyo ndirimbo ya Fizz itandukanye n'imico kama nukuvuga ndavuga kimwe nkaca mvuga ikindi mvuga ibintu vyose bishika 14. Ubwa mbere abagore b'ibitabanga banyongera ahantu hose kunyonga mwese murabizi kandi uko kunyonga mvuga no kunyonga iyo umugore canke umukobwa ari karabigwa. Banyongera rero mu mazi, banyongera mu gahinga, banyongera ku biti, banyongera ku gasumo, aho hantu abantu bose bakorera, bakanyongera naho baburira amajwi, vya bintu bita studio. Mfatiye ku bintu vyo kunyonga,
imico kama yarahungabanye kuko ibintu vyo kunyonga n'ibintu bibera mw'ibanga. Ndazi ko mu Buyenzi hariho abapfasoni bigisha abantu kunyonga, ko hari igihe usanga abagabo rimwe rimwe bagorana, navyo nyene bibera mw'ibanga. Hariho abantu mbere barinda bakura batazi ko abavyeyi barangura ibanga ry'abubatse, kuko n'ibanga ribangirwa ingata kandi iryo banga rikabera mw'ibanga. Ubwa kabiri, abantu bafashe amafoto n'amasanamu iyo ndirimbo bafotora ibihimba vy'ibanga vy'abagore bagomba kubitwereka. Abo bantu bafashe ayo mafoto urabona ko ari bishegu co kimwe na Fizo, kuko barashaka ko tubona ubusa bw'ivyo bishegore ngo n'abakobwa. Ubwa gatatu, abakobwa b'iyo ndirimbo n'ibitandero kuko bambaye impuzu z'ibiterasoni zidashobora kuranga abarundikazi kiretse bagiye koga, aho naho ntawe bajana kandi ntibaza ngo bifotoze, ntibaza ngo bafatwe amasanamu. Impuzu z'abo bakobwa ni impuzu zitandukanye n'imico kama y'abarundi. Uzokenera kumenya yuko ivyo bintu abo bantu bakoze bitandukanye n'imico kama, arumbiriza ibintu Patiri Venasi Habarugira yavuze. Yaragize ibiganiro vyinshi bijanye no kwambara. Biratandukanye n'imico kama y'abarundi kuko bavuga bati ndaka kwambura. Iyo umaze kwambura umuntu rero nukuvuga kuba wamuhejeje ntaca bagisigariye. Abo bakobwa nabo barafata impuzu bakambura bagasigaza gusa utuntu mengo nutuberebetwe. Ahandi hantu ho kurabirako kwambara ko ari ibintu bikomeye, abatimba bariko baravuza ingoma. Ikintu gituma umutimba vimbere nuko impuzu zikenyuruka. Impuzu zikenyurutse buno nyene umuntu acasubira inyuma. Barazoraba ingene abakobwa batamba. Abakobwa mu gutamba barakenyera bakambara imvutano nziza. Uwo muntu arakwiye guhanwa yabigize. Ubwa kane, hariho igihumbu c'umuhungu gituruka umukobwa inyuma, maze abo babiri bakamera nk'ababirana bahagaze. Umukobwa agaheza akorohereza uwo muhungu mu kumunyongera. Ivyo kwabira nivyo arivyo vyose nibanga ntibija ku mugaragaro. Nico gituma bitandukanye n'imico kama y'abarundi, ivyo bintu iyo ndirimbo ikwiye guhanirwa. Ubwa gatanu, igishegu c'umuhungu kirubahuka gukomanga ikibuno c'umukobwa ariko aramunyongera. Nk'uko womenga uko sukugoka, ntaheza ngo akomange igisusu c'umukobwa umwe. Akomangira icarimwe imihinini y'abakobwa babiri kandi akabikora neza, kuko ico gishegore n'ico gishegabo baravyishimira cane bagaheza bagashinyiriza. Ahubwo ikivyerekana nuko ivyo bishegore bica binyonga gusumba uko vyariko birabigira ubwa mbere. Ugukomanga amabuno y'umwigeme uwo si umuco w'abarundi, ni umuco utabaho mu Burundi, ni umuco wo kwiyamirizwa gushika. Ubwo n'ubushirasoni ivyo bikorwa n'abagabo b'abamaraya babira abakobwa b'abamaraya nyene. Uwo mugambi rero wa Fizo ntushobora kwerekanwa n'umunsi n'umwe. Ubwa gatandatu, abakobwa bariko baranyongera mu mazi barikubita hirya gatoya y'umwatata. Ivyo biratandukanye n'imico kama y'abarundi kuko ivyo ni ibintu bikorwa n'ibitandero, bikorwa n'abantu b'abashizi b'isoni bidakwiye kwerekanwa n'umunsi n'umwe, ntivyerekanwe n'umuntu w'umugabo w'umurundi. Ubwindwi, haragera igihe ibishegore n'ibishegabo bimera nk'abantu bagirira ubuhumbu bw'ikivunga. Ivyo bintu mu gifaransa vyitwa orgie. Nukuvuga ubuhumbu burenze urugero ku buryo umwe afata uwashikiriye atamuziro n'umwe ubaho kandi bose bakavyishimira. Uko gusambana gutyo kwarabaye ibura ya kera, sinzi ko n'ubu kubaho ntavyo nzi neza. Mugabo ku gusambana ntigushobora kwerekanwa kuranga abarundi, kukavugwa mu Kirundi, kukerekanwa n'umurundi. Ivyo ntibikunda, uwo muntu abwiriza kubihanirwa. Ubwo umunani, abasore b'ibitandero babiri na Fizo mbere arimwo baragira ibimenyetso vy'abagabo mu mahanga bakubita abagore b'amaraya bariko barababira. Ivyo ntibibaho, imico kama yo mu mahanga ntishaka kuza mu Burundi. Nta bagabo b'abarundi bakubita abagore bariko barababira, ntibikunda n'umunsi n'umwe. Ivyo rero Fizo abwiriza kubihamagarirwa bakabimubaza hanyuma akabihanirwa. Ubw'icenda, igitandero Big Fizo be n'uwo musore bari kumwe wundi baragira ikintu nk'uko wogira ngo baravuniye. Kuvunira no kuvuga ko ni nka kurya kwisuguru canke imfizi yinjije umukinya mu nyana. Berekana ukwivuta wogira ngo bariko baragira uruja rw'abagabo mu mabanga y'abubatse. Kugira ibimenyetso nk'ivyo ku muntu w'umugabo avuniye si bintu. Hari igihugu umengo barabigira, ico gihugu sindakizi neza, mugabo mu Burundi ivyo bintu ntibisha kwerekanwa n'umunsi n'umwe. Ivyo rero Big Fizo abwiza kubibarizwa hanyuma akabihanirwa. Ubw'icumi, muri iyo ndirimbo ivyo vy'ubuhumbu bibera ahantu hose. Nukuvuga biraboneka ko basambanira ku mazi.
bagasambanira munsi y'amapinusi wogira ngo ni ku kirago atavyatsi bihamera, barerekana ko umengo bariko barasambanira hanze, biraboneka ko bariko barasambanira ahantu indirimbo zabo zikoregwa. Nukuvuga barerekana ko ubusambanyi ari bisanzwe, ko mu biro hajya ahantu bakorera, ko mu nzu, ko mwibarabara, ko kumwonga, ivyo bintu vyose bihabera. Ivyo bintu Fizo abwiriza kuzobisigurira abarundi, jewe ndi umuntu asanzwe mugabwiriza kuzobisigurira abarundi ingene vyamujemwo. Ubwo 11 igitandero Big Fizo agira akantu nkuko wogira ngo ariko aranihagira, avuga ngo umengo ariko arashishitira ahakomeretse, mugabo ntaturakamo ahubwo akamera nk'ubushinyiriza yinjiza impemu munda. Ivyo bintu vyo kunihagira Fizo abwiriza kuzobisigura. Hariho abana bakura batazi yuko ibanga ry'abubatse riba mu nzu, kandi harimwo abavyeyi base na banyina bakabigira, mugabo abana ntibabimenye. Nibanga ribangirwa ingata mwibanga. Azoheza asigurira abarundi ingene atumenera ibanga mu bantu twebwe abubatse. Ubwo 12 abakobwa bo muri iyo ndirimbo nibishegore, kuko umwe arafata umugambi wo kwiha umuhungu akamukuyakuya, ubona ko atayindi hangiro ataruka mu kabura ngo akerebuke ngo baheze barangura amabanga y'abubatse. Mu mico kama y'abarundi byarashika ko umukobwa yirehereza umuhungu, mugabo vyaca mu yindi nzira. Umukobwa yareza akabwira se aho yabonye umuhungu, hanyuma bigaheza bigaca mu nzira nziza. Ivyo bintu rero Fizo yagize abwiza kuzobisigurira abarundi, na jewe ndimwo adusigurire ayo mayume yatujanyemwo. Ubwo 13 umukobwa araheba akonka ipipi, ariyo mbombo mu gifaransa, kandi akabigira ubona ko bivuga ko yabaye nk'isumba yarinze ikeneye imvizi. Ivyo rero birakunda kuba mu ndirimbo z'abanyamahanga, canke ugasanga birabaye mu maseresi mu maninde y'abanyamahanga, mugivyo ntibishobora kuba ku murundi kazi. Ivyo ntibishobora kuba ku murundi kazi yarezwe, ntibishobora kuba kuri Fizo w'umurundi. Ubwo 14 akarundura umuhungu umwe nyabatari Fizo nyene, arafata umukobwa akamuterura akamushira ku bibero, bakaba barabana. Ukabona ko rero vya bindi bari bateguye gukora ubu rero bitanguye rero neza na neza, bagomba batangure kwabirana bahagaze. Ivyo bintu Fizo azobwiza kubidusigurira, ivyo bintu Fizo azobwiza kubisigurira nyamera mabi ziraba imico kama y'abarundi. Iburi rya 5 iyo ndirimbo ivyityoza. Ubwa mbere iratyoza imico kama, igatyoza n'umuco kama w'ibanga ry'abubatse. Ucomotse kwibanga ry'abubatse rero ubwiriza rero kubihanirwa. Ubwa kabiri iyo ndirimbo iratyoza abarundi kazi, iratyoza abarundi kazi kuko n'ubugesera. Mu Burundi hari abakobwa b'imico myiza, mu Burundi hari abagore b'imico myiza, mu Burundi hari abarundi kazi b'imico myiza, hari indongozi z'u Burundi. Ivyo bintu rero Fizo azobwiza kubisigurira indongozi z'u Burundi zirimwo abapfasoni ingene yubahuka ivyo bintu. Ubwa gatatu iyo ndirimbo iratyoza abarundi, no kuvuga abagabo. Iratyoza abagabo bubatse, iratyoza abasore, iratyoza abarundi bose iyo bava bakagera, kuko iratandukanye n'imico kama y'abarundi. Iyo ndirimbo iratyoza Uburundi. Uburundi buzwi ko ari abantu bisoneye, ari abantu bijunja n'ijambo, ari abantu bafise imico kama, ari abapfasoni. Iyo ndirimbo irakura ubupfasoni ku Burundi no ku Barundi. Fizo rero azoheza bisigure neza. Sense ico kibazo ni mu gifate nka nkama, haba Fizo azobisigure. Ubwa gatanu iyo ndirimbo iratyoza imico kama y'abarundi iyo baba hose, natwe tuba mu mahanga ntavyo bintu ja kwaduka. Barazoraba indirimbo z'abarundi baba mu mahanga, ivyo bintu tibishobora. Mugabo ugasanga abantu basirimutse saa 8 bari mu Burundi, ukamenga twe tuba mu mahanga twe tubana n'abazungu, twe twokora ibintu bitabaho. Mugabe heraho nitwe dufise indero, nitwe twigisha Kirundi, nitwe twigisha imico kama y'abarundi. Ubwa gatandatu iyo ndirimbo iratyoza abana. Abana b'abarundi bazobona iyo ndirimbo. Umwana wanje w'umuhungu w'imyaka 8 arafise akantu ashobora kurabira kindirimbo zo kuri YouTube, kubera arakurikirana imico kama y'abarundi. Iyumvire ni yayibona iyo ndirimbo, azoca avuga ngo iki, wewe Big Fizo uratyoza imico kama y'abana. Kandi iyo utyoza imico kama y'abana ubwiriza guhanwa. No ngaha muri Canada barabihanirwa nkaswe mu Burundi. Ubwindwi iyo ndirimbo iraninahaza ubuhumbu bwo ku rwego rwo hejuru, bimwe navuga orgie. Nukuvuga abantu basambana, umwe agafata uwundi agafata uwundi agafata uwundi agafata uwundi agafata uwu. Ivyo bintu bigiza guhanwa.
ubwo umunani iyo ndirimbo irashingira impigi ubushira soni imvugo ngo ukavuga n'ibintu amajambo singomba kuyavuga kubera jewe njeje ikirundi c'abarundi narayumvirije muga singomba kuyavuga kuko uratibanga ry'abantu bavuga ikirundi. Ubwo icenda iyo ndirimbo iratyoza kuko iragufiriza abagore barundi kazi. Hari abagabo babiri ku bagore injojo, ibaze abagabo babiri biha kurongora abo bakobwa nyene bangana, mwabakobwa nta soni kandi namwe mukavyemera. Ubwo icumi iyo ndirimbo iragufiriza abagore bambaye nabi cyane, mwabagore ni kubera iki muvyemera bakabambika ibintu bitabaho kandi mukavyemera kandi mukaja ahantu babafotora, mwabagore b'abarundi canke b'abanyafrika ni mwamutara abarundi kazi, ni kubera iki muvyemera. Ubwo icumi na rimwe iyi ndirimbo irakaburira abana gukura bataragera kuko ntiri mu rwego rw'abana. Ubwo icumi na kabiri iyo ndirimbo kandi irica abana. Ubwo icumi na gatatu iyo ndirimbo irazana imico y'ahandi idakwiye kuba mu Burundi, kandi muribuka ko ejo niho naheza indwi y'ikirundi Fizo munazomuha rya jambo umwubahwa umushikiranganje w'imico kama yavuga, hanyuma heze rero arabico yokora. Ubwa gatandatu abaririmbyi b'abarundi no babwira ko ivyo bintu bidakorwa kandi ko bibaye kirazira mu gihugu c'u Burundi. Iburi rya gatandatu ico jewe ntafatiro Patrice nokora. Jewe umuntu azanzwe, jewe nijeje ikirundi simba no mu Burundi, ariko yomba jewe ndindongozi. Ubwa mbere Fizo no muhamagara nkamubaza akabanza kansigurira bijya bintu kubera arigiye kumbure afise ivyo bisigurira vyiza. Ubwa kabiri jewe no mubwira agafuta ijya ndirimbo akabari bayifutira wenyene. Ubwa gatatu no saba Fizo ko asaba ikigongwe abarundi uko bakabaye, abagabo, abagore, abana, abasaza bose, indongozi, abashinga amateka, abakenguza amateka bose, cyane cyane agasaba ikigongwe abapfasoni, abagore barundi kazi. Ubwa kane no saba ko Fizo ahanwa cy'akarorero ngo nabandi babirabireko, kandi nkacange ndakivuze burya Fizo ashobora kuba yafatiye ku ndirimbo yo kwa Kidumu. Hari indirimbo nigeze kubona Kidumu yagize nayo nyene hari abakobwa bambaye nka kurya, uzobisanga. Ubwa gatanu noca nihutira ya migambi 88 navuga mu kiganiro cejo. Iyo migabo n'imigambi 88 nimwe navuga ijanye n'ikirundi. None rero Murundi nawe Murundi kazi wanyumvirije, ubu rero numve hasi ubandanye kwikorera utwo warurimwo kuko ndahejeje kugusanganya maganya nagize mpejeje kuraba kuri YouTube indirimbo ya Big Fizo icafuza imico kama y'u Burundi n'abarundi, aho hose ari uko ndabisabwe n'abanywanyi b'ikirundi c'abarundi niyemeje, ugasanga mbere muri bo hahangamye mu n'abarundi barangurira amabanga muri CNC ariyo Centre de Communication Nationale. Ndazi ntivyakoroheye ko najewe ntivyanyoroheye, mugabo nta kundi kuko ntako wokosora umuntu utamweretse ivyo yononye ngo nejo bundi azomenya ico yibanga n'ico avuga, ngo amenye ico akora n'ico arabira kure. Cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.